Kuri uyu wa 13 Gitugutu uyu mwaka turimwo Burundi bwibutse imyaka 61 iheze umuganwa RUDOVIKO RWAGASORE agandaguwe azira guharanira intayi y'ukwikukira. Ivyo birori bikaba vyatangujwe na nkuka ya misa yabereye muri Cathedrale Regina Mundi, maze bibandaniriza ku ntatemwa ya nyakwigendera ahanavugiwe ijambo ry'umunsi hamwe no gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa yiwe. Bakaba bagarutse ahanini kuri kahise ka RUDOVIKO RWAGASORE, aho berekanye ko yashira imbere ukwishira no kwizana kw'abarundi hamwe no kwikukira, aho yasaba abarundi kuja mu makoperative ngo ntibazerinze. Nayo Olivier Nkurunziza asanzwe arongoye umugambwe UPRONA asaba abarundi gukomeza ibikorwa byo mu makoperative kugira ngo Uburundi buve mu bukene maze bakurikiza iragi basigiwe na RWAGASORE we yarasanzwe haranira ukwikukira no mu by'ubutunzi. Akajambo twoshikiriza kuno munsi wiragi twamutubwiruka nuko yari umuntu akunda amahoro ariko kandi yakunda iterambere ry'igihugu. Uno munsi rero abarundi aho hari amahoro twosaba ko bokurikiza iragi ryo gukomeza ibikorwa cyane cyane ibiriko birakorwa mu makoperative kugira ngo Uburundi buve mu bukene. Kwikukira yipfuzanya kuri baruka abarundi bikukira mu by'ubutunzi. Buryo umuntu ataco yiha abantu baguma bamugenderako. Rero iyo dukomeze kwikukira yazize tugume dusabiriza kuko ibihugu bimaze gutera imbere byo bigomba biducinyiza mu bundi buryo biduha imfashanyo ziciye mu byo badusaba tubanza kwemera, ariko twitejeje imbere tukava mu bukene tugatera imbere mu by'indero. Ndizera neza ko kwikukira umuganwa RUDOVIKO RWAGASORE yipfuza tuzoba tumushitse ko. Pierre Claver Nahimana arongoye Frodebu ngo iruhande yo guharanira ukwikukira kw'abarundi yaranahamagarira abarundi kuja mu makoperative agakundisha abarundi igihugu cabo hamwe no gutsimbataza intwari bereye. Twihweje ivyo RUDOVIKO RWAGASORE yakoze, kenshi dukunda kuvuga yuko yaduhaye ukwikukira, ariko hari ibindi ayandi maragi burya yashimikirako, bindi bikorwa yashimikirako n'ibindi yavuga yarondera Uburundi bikomakomeye ngo muri mwe tutibutsa nk'ibyerekeye guteza imbere igihugu cy'u Burundi abicishije mu makoperative. Ibi yarabyigishije cyane gose, abigisha abarundi kuja mu makoperative kandi birakomera. Amakoperative arajaho none raba nubu na leta zihari ubu zivuga ziti amakoperative yavuye kwa RWAGASORE ngo yabyigishije cyane gushika n'ubu abarundi bavuga bati turashobora kwiteza imbere mu makoperative. Ibindi yakunda gushikiriza ni ibibazo byo gukunda igihugu. Gukunda igihugu yaratanga inyigisho nyinshi cyane gose zo kugira ngo abarundi bose baje hamwe barengere ivyo boba bapfa, baje hamwe igihugu bacyubake bari kumwe. Ivyo yarabikoze kandi abarundi igihe kimwe baravyumva. Nubu murumva yuko ivyo byo gukunda igihugu bikigishwa. Hanyuma kandi n'ibindi yavuga neza, iyo twumvirije ivyo yavuga urumva yuko yavuga ati abasahuzi abakorera n'ab'igihugu bateza guteshwa bate. Ni ukuvuga yavuga ati tugiye gutunganya igihugu neza, tugiye intwaro nziza. Ivyo yarabishimikirako cyane, ariko turavye muri kino gihe mbega byarakunze nicyo kibazo nkumbure mu bakije byarakunze kuko hajya yari intango urubuka bace bamwice rero haca bizini ngorane nkumbure byarasubiye inyuma gato igihe bamwiciye, ariko izindi ndongozi zagiye ziraza nizihari muri kino gihe baravuga bati ni ngombwa intwaro ibereye itsimbatare. Ivyo turabibona muri kino gihe naho hari ngorane hirya no hino, urumva yuko iryo rage ry'intwari ibereye ritigeze ritakara, tuguma turikurikirana. Rero hari n'iragi ryerekeye ukwigenga k'umuntu wese, cyo twita liberté. Ivyo navyo yaravyigisha tukabibona cyane cyane mu byo yakoreye kwikukira ku Burundi. Ivyo nibyo novuga bikomakomeye mwiragi yadusigiye. Nubu abarundi yahamagariwe kuma tuvuga tuti ivyo bintu biza kuma tubigwanira bigatsimbatara n'ahandi ho twoba tumuhemekiye.
tworangiza tubamenyesha ko Musenyeri Geruve Bashimiye ubusa yasabye abarundi kwirinda kwinubana no gutunganiriza bose kuko umugambi w'Imana ku bantu ari uko bose bosangira ugupfa no gukira.